Mwaramutse hari umuntu yanyandikiye amera ngo nk'ugabisha abandi kugira ngo ntibibwe ku bintu bijyanye na immigration muri Italy nagomba ndabibasomere ndabibasangize ariko imbere ko ndabisoma nagomba mvuge ibintu bibiri icambere jewe ntabwo ndi umuprofessionnel muri immigration ntabwo ndi umuprofessionnel muri finance canke investment nukuvuga iyo ntanze iciyumviro abari idée générale ntabari advice ntabari conseil ukeneye immigration canke ibintu vya investissement ndavuze kubera kuri ico navuze c'amazu hari umuntu yaja nkarira ngo navyuzi navyo nzi évidemment ntanga généralité ukeneye ku investissa ukenera umuntu ukora recherche bivana n'umuntu uko ameze na immigration kuko usanga ari kaparka umuntu afise umwaka w'icumi n'umumenuisier n'umudocteur ufise famille umusaza umutoyi ivyo vyose n'ibintu vyinshi bishigwa muri dossier iyo urakora immigration nta formule ihari ikora ku bantu bose nico gituma je ntanga généralité ukeneye ivyimbitse kuba sérieux uragenda ukarondera umu expert ukamubaza cyangwa nyine ukakora recherche yiwawe hanyuma ukona gukora application cyo mwe ntawo noronka icya kabiri je nta muntu mbuza kuja acha gukora biriye nyine kuzo mpamvu nakubwiye niwe ntima ndakuzi to start with donc buri muntu anukora abakayiwe hanyuma akagira ikindi cyanyuma kumbure nk'ibi ntavyo nja gukora recherche ko ntamanya no birongera je mvuga uko nabibwiwe kumbure ngatanga opinion ni opinion s'il vous plaît ntabwo ari advice ntihazogira umuntu azofata decision life decision abibaje kuvyo yumvise kwasemerera ico gihe it your own risk do it at your own risk at risque et péril nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Gute semerera jewe nagira umenyeshe abandi ntibazo kwibwe n'ibintu vy'ubuzi hanze hari abantu bariko bariba abarundi ku rugero ruteye ubwoba uko babigenza uko bagenzagira bivuge bo imbere ko vuga uko babigenza ngenda babwire abarundi kenshi na kenshi twibwa kubera kudasoma kubera kutabaza kubera kuguma muhishije ibintu bashaka ko nk'abantu 10 je hari dossier ino bamaze bagiye biba abantu maze umwaka nsemerera baracabiba n'ubu narananiwe narahevye nta kundi kumbure murayafise anyway umva uko bagenza nuko hari numero na email bakreya zo hanze Greece and UK umva bakreya numero ya UK na Greece bo bakagira chaîne bacishamo information n'amakontra bagatanga hariho abo bakorana ngaha mu Burundi barakubwira ko utwara passport yawe umuntu uyiha ngo bazoyigutwarira Kenya bagusabire rendez-vous ngaho rero ubutanguye kwibwa baca batangura kugusaba amahera bo sinzi ko vyumvikanye kumbe ndiko nsoma nirendura ntivyumvikana cyane ariko kumva ko bakoresha email na za phone za UK kugira bone ko ari legit urashaka kurondera ico bita digital number cyane kumbe mugakora n'umuntu wari mugashaka kugura inama digital ku madolari makeyi canke eSIM card ibintu nk'ivyo neza ko byo bakoresha hanyuma urumva rero bacha kugira ngo bakujane muri Kenya sinzi ivyo baje kujana gukorayo hanyuma bakoresha amanimero ya Tanzania M-Pesa na Job Connect konte ziri muri Ihela Microfinance umva sinaho bakoresha kumwe mu transfer amafaranga jewe banyivye plus menshi izo groupe ubu naho bagize iya Italy ngo bakeneye 350 ariko nubusuma hariho nabo passport zabo zitaraboneka mva ko na passport shaka kwigumya mbone hamwe ndakubwira nti nugutohoza ntugende urirukanga barazi ko muri désespéré mugabo nagenda kubwire nivyo tubabwiye turi kuja nko muri za Italy ntivyoroshe ngo yango ntushaka ko abandi baje muri Burayi ugasanga abantu ariko aribwa nkuko hariho umwe kwanza yibwira ne passé barankonda kisenda bagenda ico kintu nije ndabona kidatomoye ku mpamvu ni mu nyuma nagiye kuva ngo wa muntu baramwivye finalement ce qui est bizarre. Donc hariho ngo ni groupe sinzi ko ari groupe ya WhatsApp sinzi yariyo ivuga ngo opportunité d'emploi en Italie recrutement 350 postes disponibles en Italie une entreprise en Italie recrute etc. Umviye ni groupe hanyuma groupe niyo witwa Claude yigira ngo abagrese niwe abiri nyuma yamushize ko ni foto yiwe Jean Claude Butore Grèce na nimero yo muri Grèce tangura na 30 ari ngaha Jean Claude voilà yamushize ko hari n'undi yitwa Straton Nimfasha
ari muri UK atangurwa na 44 akorana n'uwo, hanyuma bagiye bavugana kuri WhatsApp, sino bisoma vyose ngiye gusoma gusa. Ikindi je nibaza ko muri iyi monde en fait ama entreprise menshi pe ntakoresha izo WhatsApp za Facebook, ni ibintu bikoreshwa muri Afrika, sinzi mu bindi bihugu, muga mu bihugu biteye imbere bakoresha ntuzeye email formelle, bakoresha form. Ntabwo WhatsApp na Facebook en fait ari ibintu formelle, ino nta boss yo kwandika kuri WhatsApp, never ever, nta kazi woronka kuri WhatsApp canke kuri Facebook, bica kuma email, kandi email ya company, ko email ya company burya ntushobora kuyifakinga kenshi na kenshi kubera abari domain yabo, sinzi ko nk'aya guverinoma ibintu nk'ivyo, mugabo sinobija ko nongeye kuba tekinike cyane. Hanyuma cavuga ngo raba umenyeshe abandi ntihagire abasubira kwibwa nabo bajura. Muravyumvise, ndaje gushaka kumbura ama screenshot ngaha, je sintinya cyane, ntabwo bazaza ku message we numvise umuntu ari musuma ndamushengeza vyo, ntabwo bandabifitiyeko. Donc urumva ko advert ntawuza ahantu yayikuye n'ikintu yahometse ngaha ande kuraba ahantu website yavanye ko. Ikindi kandi email ivuga ngo ni Gmail, Gmail kandi si adresse, nta entreprise ikoresha Gmail. Okay, abarundi murambaza cyane, murambaza gose. On va voir ngo une entreprise en Italie recrute actuellement 350 travailleurs pour différents postes. Ndavuza mu Gifaransa kubera umva niba ari mu Gifaransa nuko ariko ndabantu bashaka kuvuga Gifaransa. Hanyuma izo poste ngo ni ouvrier agricole, ouvrier d'usine, magasinier, préparateur de commande, agent d'entretien, emploi d'hôtel, commis de cuisine, serveur, serveuse, manœuvre en bâtiment, maçon, soudeur, peintre, aide à domicile, personnes âgées. Aho je ushobora kufana ko ari fake nuko maçon, burya maçonnerie si ikintu uja kwiga, si ikintu uja gukora utize. Maçonnerie ni 13 mu zindi, nk'ico nca numva yuko abakobesha ngo nta formation bakenera ugiye kuba mu maçon ni nka trade gukora imyaka ingahe wiga. Soudeur nawe nyene ugomba kuyiga, ufise certificat yayo. Na peintre si ikintu ushobora kusigira ngo usigiye kusigira ngo mu bihugu by'abazungu ntabwo bapfa kureka ngo umuntu aje gukora ikintu atacigiye. Birahari kumbura ivyo bindi ushobora kwiga uhashitse, mugabo vyinshi vyasaba nk'ibi vya technique kenshi na kenshi zako waravyize. Bavuga salaire mensuel, peu importe. Hanyuma contrat disponible ngo mu minsi 2 jours ouvrables. Ikindi usanze idiri too good. Deja mu 2 jours ninye, umunsi umwe na 2 jours ninke cyane kugira ngo wagize communication muri tari ba ku verifier. Kenshi na kenshi umuntu aguhakaza taguhaye interview, ibintu nk'ivyo je mbona umenga ubusumane buraburenze, ibi bintu navyo bivugwa muri Europe. Hanyuma ngo frais de traitement batanga ama euro 30, euro 30 à l'ouverture du dossier n'andi 30 à la délivrance du contrat, donc total 60. Conditions requises: passeport valide avec une durée de validité d'au moins 6 mois, savoir communiquer en français ou en anglais, aucun diplôme n'est exigé. Yebuze umwe muri buriya naza ko sa diplôme. Hanyuma, pour plus d'informations ou pour déposer votre candidature, contactez-nous par email. Niwacha ngo italiafricajobs@gmail.com. Bantu bimana, nihagire ikintu na kimwe officiel cy'Uburayi ukoresha Gmail. Nta muntu numwe w'umu officiel, nta entreprise nimwe ikoresha Gmail. Okay, entreprise yose iri Burayi naho ko bagashopo gatoyi, entreprise ifise ububasha bwo kuja ku recruiter abantu 350. It's a big entreprise. Mbere wanashaka n'ubushops buto ndavuga nka akabutiki gato usanga ari umugore n'umugabo wiwe base email ya business yabo. Okay, nta muntu en Europe akoresha Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, ibi generic email. Bose bakoresha email yo ku kazi. Ubwo yayigomba ko ari je sais pas italiana .something, sinzi itali ko ari it, ibintu nk'ivyo. Mugateza kuba harimo izina ryo company ryo entreprise rikera recruiter, non pas Gmail. Okay, umuntu agomba kumukora kuri Gmail, kuri za WhatsApp, kuri za Facebook, chances no mo fake kuri entreprise zo ziburayi. Ico ni kintu abarundi batamenya. Nta kintu kimwe formera abantu bakoresha Gmail. Okay, ni nka jewe nk'uko okay kandi kwivuga mugabo Gmail ni ya fake. Okay, Gmail ni fake. Ubu naho batanguye kwiba muri ubu buryo. Abambere batwaye passport nka 30 kandi kugira bayigusubize uriha amahera bagaca bakubaza aho uri bakagutahana taxi, baguhutana taxi
baguhitana na taxi yirenganira canke moto ntiyishire uwo muntu, sinzi ivyo ashatse kuvuga. Oh boy, oh boy, oh boy. Urumva yuko donc bakwaka amadolari yawe, hanyuma kumbure umva ayo no kwemera konti habuze n'ayandi kumbure bavuze ngo kuja Nairobi ntibombaza ngo nta madeta mfise ko ndasumuka mbwa mva ko na passport yo kuyikugumya kuyutangira ugasubira gatanga ibintu. Yundi rero haba escrow benshi nuvuga kwera hari lawlessness. Ivya bintu bivuga ngo vuga ivyango vya politike vyihoze. Vyose biririye ahantu hari umutekano nk'iyi raporo ntiyagomba kuyagejeje kuri polisi. Polisi gacerondera uwo muntu bagakoresha amataktike yose bagatora uwo muntu, hanyuma umuntu bakamushira mu butungane, uko musantu barabaye saved gutyo. Muganga bakora akajagari ibintu vy'amahumva ko mu moto mega ni mafia, umuntu akugumiza passport yo ni crime ikomeye cyane. Igihugu ubuntu gwa passport ukayimugumiriza ukayimaka kuri ransom men bo guhitana kabisa, uwo pfungirwa kure. So mwibare gose abarundi umva ko tusikatira basikorokurenga n'aba Nigerian, urumva ko abari ko bari bana abantu babiri, umwe ngo yitwa Jean Claude Butore, igitondo avuga n'amazina sa yabo, okay? Ndagukoresha amazina yabo baraswahili nyine bakoresha amazina Stranton n'imfasha. Aya mazina sa yabo ejo baca bagenda kwanza bahindure kuko tubagunduye n'ifoto bahinduye ko n'aya mafoto ntuzi ko ara yabo ko ntawe wigeze ubona deja, okay? Abantu wigeze ubona nabo numva n'abantu fictif ngaho batuma bumva abamatare baba comment dirais-je nyene baba bandi bakora intu ku mechanic mafia. Anyway, uravyumvise rero abantu bazokurondera ubuzi mugagenda genda babwire je baho mperereye mu vy'ukuri nta buzi buciriritse batuma ko abantu bavuye hanze. Muri Italy umuntu akoresheje logique, harimo abantu baba migrant benshi kwera Italy iri kuri Mediterane, harimo migrant benshi je nibaza ko bakeneye kuronka main d'œuvre muri Italy, harimo migrant benshi bo training bagaca bakora ko bari kuri terrain iki, kandi benshi bafise asylum seekers papers, impapuro zo gusaba ubuhungiro. Nibaza yuko Italy je nubwo nanse kuharira vya bindi twabona cagiye mumbwira ko mbara bagiyeyo, je nibaza yuko iburayi kenshi bitoroshe ko baja kurokita hanze muri Afrika ubuzi buciriritse nk'ubu. Je ne sais pas, birashoboka mugabo sinabimenya, ariko vyose nukuza mwitonda kugira ntimugomeze mwiba. Okay, wakoze gusangiza ino video, niweze ko abantu bagiye kuba makini mugira umusi mwiza.